Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenjo wa bien sana. Turashima Imana ko yadushoboje kuba muri kino kibanza kuno mugoroba. Haleluya. Haleluya. Ibihere bw'icubahiro kandi vyoye kuba kamenyere. Imana ishimwe cyane. Sigukwiza ibwirizwa nawe twaje kwiyereka, nawe twaje kugira ngo atubone, ariko ico Imana yaduteguriye kuno mugoroba tucakira. Bwana Yesu asifiwe sana. Rero twe twashoboye kuhaba, Imana itugirire neza kandi Imana ibihere bw'icubahiro yadushoboje. N'abariko baradukurikirana bose batari hafi cyangwa bazodukurikirana ikindi gihe, nabo bakomeze kugubwa neza muri vyose. Bwana Yesu asifiwe sana. Turasoma 1 Jean Yohani wa mbere igice ca kabiri umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17. Haleluya. Nimugakunde isi canke ibiri mu isi. Bwana Yesu asifiwe sana. Umuntu niyakunda isi, ugukunda data wa twese nikuzoba kuri muri we. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuko ikiri mu isi cyose ari ivyifuzo vy'umubiri n'ivyifuzo vy'amaso n'ubwibone bw'ubu bugingo, bitandurika kuri data wa twese ariko vyanduruka mu isi. Kandi isi, Bwana Yesu asifiwe sana, tangazo. Haleluya. Kandi isi iriko irashirana n'ivyifuzo vyayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Iri jambo n'iryanditswe no munsi ramaze igihe kinini, imyaka myinshi cyane, mbwa ryaravuzwe muri ico gihe, ryaranditswe muri ico gihe. Haleluya. Kandi nibaza ko je nawe bo muri kino gihe bifise insobanuro cyane. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ushobora kwibwira ukavuga ngo nimba rimaze imyaka myinshi, wabivuze muri ico gihe avuga ko isi iri kirashira, hakaba haheze iyo myaka yose ikaba itarahera, ati kumbure n'iyindi nk'iyi izohera. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ati kumbure n'iyindi nk'iyo izohera. Nimba haheze imyaka myinshi, ijambo ryaravuzwe ko isi iri kirashira, ishirana n'ivyifuzo vyayo, ati n'iyindi izohera. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko mu myaka, muri ca kiringo Imana yagenye ko isi iyi turiko n'ivyayo vyose bishira. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nimba ari kiringo runaka Imana yagenye, ikaba iyo myaka yose yaraheze, twatugeze no munsi, menya ko iyo myaka yose yavuyemo nigisigaye ikwiye. Bwana Yesu asifiwe sana. Iyo myaka nigisigaye ikwiye, nubwo kwiha morale, nubwo twokwihumuriza. Bwana Yesu asifiwe sana. Turakunze kwihumuriza abana b'abantu kenshi, turakunze, kandi si twebwe n'umugwanizi, namajwi umugwanizi ashira muri twebwe kugira ngo abandanye kudutsikamika. Bwana Yesu asifiwe sana. Mu bidahesha icubahiro Imana, kugira abandanye kudusamaza kumbure. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wa munsi Kristo azoza gutora ishengero, udushike ko giturumbuka. Kandi reka ndakubwire ngo uwo munsi utaranashika, haleluya, uwo munsi utaranashika, wewe ushobora kurangiza. Wewe kubwawe umuhero w'isi uzobushitse, wewe kubwawe ivyawe bizoba biheze. Ushobora kwihamura ati hacasigaye imyaka myinshi, isi ikirashira ishira n'ivyifuzo vyayo. Iyo jambo ryaravuzwe haheze imyaka myinshi, ntirashira, n'ubu n'iyindi izoshira. Mugabo n'ubwo iyo yindi yose yohaba, wewe si uzomara. Wewe nuzi ko no mu gisaha imwe uzoba uhari. Tureka abadahari, twe twicaranye ngaha. Ndakunze kuvuga ino jambo, twe twicaranye ngaha, hari abantu kumbure mu gisaha imwe bazoba batagihari. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ukwatura nabi, mugabo n'ukuri tukwiye kubwirana. Bwana Yesu asifiwe sana. Rero hariho ihumure ritari ryiza, ari ihumure umugwanizi ashira muri twebwe. Hari amajwi y'ihumure umugwanizi ashira muri twebwe atuma turushiriza kubaho mu gusamara. Bwana Yesu asifiwe sana. Isi iriko irashira kandi ishana n'ivyifuzo vyayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nitube muri abo
ntitube muri abo bahaye ikibanza mu mitima yabo, bahaye ikibanza mu bugingo bwabo amajwi yo kwihumuriza kugira ngo bakomeze kwiberaho uko bagomvye. Ngo ariko ukora ivyo Imana igomba yamaho ibihe bidashira. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hari muri ivyo mu Rwanda yitwa Patient, yarimvye akarimbo dukunze kurimba karyoshe cyane, ngo menye neza kw'isi ataco itanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Turakunze kukaririmba, karanaryoshe. Haleluya. Karimwo amajambo akomeye cyane. Ese twese, Bwana Yesu asifiwe sana, twebwe tukiriho, kuko abapfuye vyaraheze, abadahari ntibahari, ariko jewe nawe tugihari. Ese icoma tukamenya neza kw'isi atacitanga, atacizitanga, kirengeje ubuntu n'imbabazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kirengeje ubuntu n'imbabazi uhoraho yatugiriye, uhoraho atugirira igihe cyose. Bwana Yesu asifiwe sana. Iyi si dukunda, iyi si dukunda, iyi si duhahamiye, iyi si duhora twumva tutovako. Ndakunze gutera agakuru n'umutama w'umujegere, iyo habavye yiruka mu bandi. Wa wundi avuga ngo jewe vyose narabirose, vyose narabibonye, vyose narabiriye, ariko iyo habavye bishika gake. Babandi bafise imyaka 110, 100 n'ingahe. Bwana Yesu asifiwe. Mugabo n'imyaka 70, 80, 90 habavye mwirukira hamwe. Bishika gake aho uzona uvuga ati je vraiment nararambiye kuri nosi, icoma nkayivako. Ariko twese, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Twese twumva twoyumirako, hamwe na vya bibazo, hamwe na vya ngorane, hamwe na ya macungu yose yuzuye kuri nosi, twumva umengo twoguma ngaho mu icungararo. Haleluya, haleluya. Twumva tumengo twoguma mu icungararo. Haleluya. Ariko inosi nta ciza kirimo, ariko inosi nta ciza itanga na kimwe kirengeje ubuntu n'imbabazi Imana yacu yatugiriye, kirengeje ubuntu n'imbabazi uhoraho yatugiriye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hari amajambo menshi tumenyereye ngaha ku isi, kuraraha ungari. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuraraha ungari iby'ubuzima nyene. Bwana Yesu asifiwe sana. Iryohera uko ushoboye. Mwijuru nta kirori kibayo. Vya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikirori ni ngaha nyene, kwiryohera ni ngaha nyene, gusambuka ni ngaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Nigeze gutera inkuru abajene no ngaha barimwo baruzuye. Bwana Yesu asifiwe sana. Umuntu akinjira mu kirori kuwa kane, agasohokamwo kuwa mbere mu gitondo, ariko ararya ubuzima. Nivyo bita kurya ubuzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hari ikindi kintu numvise haraheze igihe, abavre, nakibwiye abajene, abavre uburyo ikirori vya vre, n'ufise akazi atonda, n'ufise akazi atonda, ukakirya gushika saa 9, saa 10 y'ijoro, saa 11, ugasohoka mu kirori, aho rero ngo umva ngo ugo n'ugwego, ni level yo hejuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ugasohoka mu kirori, nimba ukora ahantu bambara uniform, uca muhira wambara uniform, ugira iki, uja ku kazi. Ivyo rero abantu bakavyihaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati jewe vremisi ndariye iki, ndariye isi.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngo nitugakunda isi n'ibiri mu isi. Kuko ngo gukunda isi kunyuranye no gukunda Imana. Gukunda ivy'isi kunyuranye no gukunda ivy'Imana. Binyuranye no kuba mu Mana vy'ukuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hamwe twogira ihishurirwa, hamwe Imana yoduhishurira. Bwana Yesu asifiwe sana. Hamwe Imana yoduhishurira ububi bw'inosi n'ivyayo, hamwe Imana yoduhishurira, hamwe tukomeza guhishurirwa ry'ububi bw'inosi n'ivyayo. Urukundo tuyikunda, amapenzi dukunda isi, amapenzi umwana w'umuntu ashira ku isi n'ivy'isi yohera, tugahahamira ivy'ijuru, tugahahamira ivy'iwacu mu ijuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndisengera kuno mugoroba. Ndisengera kuno mugoroba. Ndisengera n'iminsi isigaje kubaho. Ndagusengera nawe kuno mugoroba. Ndifuza ko nawe uri kubera isengesho. Kuri uno mugoroba no mu minsi usigaje kubaho, ngo Imana ikwankisha isi. Ikwankisha isi n'ivyayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Idutahuze tugire ishurirwa, tumenye uburyo isi iriko irashira, yaheze pi yagiye. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jewe mfise amatsiko. Haleluya, ndabivuga ntatinya, kandi ndabivuga nigirisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Jewe mfise amatsiko yo kuva muri nosi. Halo? Nurarongora? Nurubaka inzu? Nuragura imodoka? Uracafise izindi programme zo gukora? Bwana Yesu asifiwe sana. Bamamaye. Ngurumva ngo abana banje ngo vyogenda gute? Yereka kubeshera abana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hagati yacu hari abantu bakuze batagira abavyeyi, kandi n'abagabo bazima, kandi n'abasore bazima bakunda Imana kandi bimeze neza. Sindiko ndica abantu, mbwa tukatubwizanye ukuri. Hari amotife twivugisha atariyo. Ari mbwa ari juste gusa yinyegejemo akantu ko kumva gusa umengo, nababwiye akantu wigumire gusa ngaho micunga uko ukora iki? Je nababwiye jewe ndumva fisa amatsiko. Nari no barimvye bakaririmba. Fisa amatsiko yo kugira iki? Yo gutaha. Bukeye bamwe muri bo baratasha. Haheze iminsi mike ko bamwe muri bo baratasha, hamisura kuba imihari kandi. Uko iki wavyemeye? Wowe urabaza Imana igituma Imana yakoze ivyo yakoze, yarabikoze yede. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jewe ndivugiye. Je numva fisa amatsiko yo kubona iwacu, yo gutaha iwacu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo ry'Imana duhora turimba barakora igihe cyose. Mbwa dukwiye gucika ubuzima bwacu. Hano kw'isi si wacu. Tur'ingenzi turahita. Bwana Yesu asifiwe sana. Wavukiye Bururi, wavukiye Mwaro, wavukiye sinzi wavukiye, ashobora ko n'umunyamahanga ngaha, wavukiye mu Rwanda, wavukiye muri Kongo, ariko si wacu. Haleluya. Hano kw'isi si wacu, tur'ingenzi turahita, turagenda. Hari ibibazo vyinshi twamamwo, hari intambara nyinshi twamamwo, hari imihangayiko myinshi twamamwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hari intambara nyinshi twamamwo kubera Bwana Yesu asifiwe sana, tutarasobanukirwa vy'ukuri ko hano hantu turi kw'isi. Hano hantu tur'ingenzi duhita turengana. Hari amagafe menshi dukora. Turata ubwoko kenshi
kugira dushike ku bintu runaka, ku ma promotion runaka, turonke ibintu vyinshi runaka, kubera tudasobanukirwa vy'ukuri mbega iwacu nihe, mbenga tuko dukora iki. Aha turi kuri mission. Wewe nk'umwana w'Imana, wewe wizeye Kristo, hano kw'isi uri ambassadeur. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambassadeur akoresha ivyo igihugu aserukira kimuhaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe tu n'as pas besoin. Wewe ukeneye kubabaika ivyo uronka n'ivyo utaronka. Wewe uri ambassadeur w'ijuru ngaha. Ivyo Imana ikeneye kuronka, ivyo Imana ikeneye kushikako, nivyo wakira n'ivyo ukoresha. Kandi kakurongora uburyo uvyitwaramwo. Bwana Yesu asifiwe sana. Guhora dufyuye imyavyi igihe cose, guhora imitima yacu ihagaze, iki nikiraboneka, iki sindakironka, iki nikirashikira. Kugira ugikoze iki? Vy'ukuri ni kugira ngo ubwami bw'Imana burushizeho kwaguka. Sivyo ko kenshi niyo tunabironse nitubikoresha ivy'ubwami bw'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hano kw'isi si wacu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tur'ingenzi turahita turarengana. Turaba ambasaderi b'ijuru. Twabwirizwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Twabwirizwa kuduza ibendera ry'iwacu mu ijuru. Abatubona, twebwe abizeye Kristo, twebwe abitirirwa izina rya Kristo, abatubona. Bwana Yesu asifiwe sana. Twabwirizwa kurefleta ivy'ubwami bw'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Twabwirizwa kurefleta ivy'iwacu mu ijuru. Eske niko biri? Bwana Yesu asifiwe sana. Canke tugwana nk'abandi bose, duhahamira ivy'isi nk'abandi bose, dufise ivyifuzo vy'isi nk'ivy'abandi bantu bose. Haleluya, haleluya, haleluya. Nta ciza na kimwe gihari kuri ino si. Nta ciza tuzoyikuramo. Kandi iyi si bene data, Bwana Yesu asifiwe sana, turiko tugwanira kaheze. Bwana Yesu asifiwe sana. Turiko tugwanira kaheze. Akaheze pi. Raba mu kibano. Raba mu kibano aho tubaye. Raba mu gihugu cacu. Abakurikirana amakuru barakurikirana amakuru. Iyi si yuzuyemwo amarira gusa. Bwana Yesu asifiwe sana. Uno musi tuvugana iyi si yuzuyemwo amarira gusa. Iyi si yuzuyemwo ingwano gusa. Iyi si yuzuyemwo ivyorezo vy'ingwara biteye ubwoba. Hari amasanamu, kumbure benshi niba baraba amakuru, Bwana Yesu asifiwe sana, ariko nk'abantu baraba amakuru, hari amasanamu ushobora kubona ukavuga ati abana b'abantu turi mu biki? Eske turabona isi aho iriko iraja? Bwana Yesu asifiwe sana. Abantu buzuye mu makambi y'impunzi. Abantu buzuye mu makambi y'impunzi, amakwashi yisha abana mu makambi y'impunzi. Hamwe umubona gutya anye, uri umuntu w'umutima, nubwo uri umugabo ameze gute, umubonye gusa n'amaso zagaca akoroka. Bwana Yesu asifiwe sana. Iyo niyo si turi kuno musi. Haleluya, haleluya. Nahabwiye ni jewe mfise amatsiko yo gutaha. Ni jewe mfise amatsiko yo kuva kuri ino si. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ntabwo wafise mu kubivuga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikiringo Imana yangeneye, ikiringo Imana yampaye, Bwana Yesu asifiwe sana, ishoboze indongore ndagikoremwo ico nabwirizwa kugikora. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndakibemwo uko ishaka ko ndakibamwo, ariko kirangiye ntabwo na bumwe mfise. Nta nivyo gusenga ngo isi congoya ngo kwa jina la Yesu. Hari abantu iyo bumvise ivyo gutaha baca bakemeye. Hari abantu iyo bumvise ivyo kuva ngaha kw'isi baca bakemeye ngo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngo abantu twifuza kuja mu ijuru ngo ni krize itwishe. Bo nawe nivyo yizera niko avyumva. Abo nawe uriko avyumva. Ngo abantu no munsi
bahamiye kuva muri nosi abantu umunsi biyumvira ivy'ijuru cane ngo ni kubera krize ibishe. Ngo iyo umaze kubona akantu, iyo umaze kuranka akantu, ngo nta mpamvu yo kwihutira gutaha. Urumva bo kugenda ni banyarucari. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ariko icyo nkundira Imana, ubivuga gutyo utabivuga gutyo, hageze turagenda n'imari yawe n'ubutunzi bwawe n'indege zawe n'ibiguruka vyawe, kandi benshi bavuga gutyo nta nico baba bafise, nta nico baba bafise. Ariko ivyo kubivuga gutyo ngo je ko mfise ibintu ngo sinihutira kugenda, nibice bihagarika programme y'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nibice bihagarika programme y'Imana. Utaenda tu. Cari ciza nuko wogenda ukoze ico Imana yarakugeneye gukora. Amen papa. Amen papa. Bwana Yesu asifiwe sana. Icyangombwa nuko wogenda warakoze, warashikije ico Imana yakugeneye gukora. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nta mpamvu nimwe, nta kintu na kimwe gihari cyo kwadimira kuri nosi muri kino gihe cacu. Na kimwe. Nababwiye ni namarira, n'inzankano, n'amacakubiri, n'ingwano zirutavanako, n'ubugizi bwa nabi, n'ubukozi bw'ikibi. Bwana Yesu asifiwe sana. No ngaha bitwuzuyemwo, niyo ndiko ndavuga ukimengo ni ibintu biri kure loin. Bwana Yesu asifiwe sana. Kudasobanukirwa ko turi ingenzi, kudasobanukirwa ko ngaha kw'isi atakizana kimwe twohakura. No ngaha anye duhorana inzangano mu mitima yacu, duhorana intambara hagati mu mitima yacu, duhorana intambara hagati yacu, kubera gusa wumva umengo vyose wokwikwegerako, kumva umengo vyose vyozi wawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Iyi si nakaheze, iryo tangazo nabazaniye kuri uno mugoroba. Abantu mukunda isi, abantu dukunda isi, abantu mapenzi y'isi yatugwiyemo, kandi ntituri bake, turi benshi, turi gifyo. Nakantu mengo kagahora mu mwana w'umuntu karaho. Mugabo itangazo kuri uno mugoroba biciye mu ijambo ry'Imana. Ntitugakunda isi, kandi isi kirashishana ibyifuzo vyayo. Abantu bahora bahangamye igihe cyose nabiteze uhoraho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Uno munsi minosi turimo. Haleluya. Hari ibihugu bitunze ibigwanisho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bishobora gufuta ibindi bihugu, agiteye gusa mu gihugu runaka igifuta cyose, yo gifuta cyose. Kandi abantu barongoye ivyo bihugu si Imana. Halo? Abantu barongoye ivyo bihugu si Imana. N'umuntu nkawe ashavura, yumva yavyutse nabi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ashobora kuvyuka atamerewe neza, akumva yafata ingingo kurunka ikigwanisho mu gihugu kanaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Umukuru w'igihugu runaka tuzi ico kiganisho, nk'umukuru w'igihugu ca Corée du Nord, ashobora kuvyuka umunsi umwe yumva ameze nabi, kumva muri we ntamerewe neza, akarunka ikimisire kimwe mu gihugu runaka, kandi muri ico gihugu runaka, Bwana Yesu asifiwe sana, haba harimwo abantu bafise y'ama etage, bafise y'amashirahamwe runaka, bashizeho ubutunzi runaka, mu musogondo umwe vya bintu vyose umuntu yubakiyeko bikaba biragiye. Hamaze imisi hari imyuzurira iteye ubwoba mu bihugu bitandukanye.
ugasanga igisagara kimwe bibiri bitatu gitondo kimwe nta kintu na kimwe gisigaye. Kandi muri ivyo bisagara, itangazo, muri ivyo bisagara haba harimwo abakire bubatse ibintu biteye ubwoba, kimwe bibiri bitatu bine bitanu, ariko igitondo kimwe gutya ukavyuka usanga ari imbuga, ugize imana ukaba ukiriho utagiye nawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Niyo si turi muno munsi, aho abantu runaka bashobora guhitamwo, aho abantu runaka bashobora guhitamo gufuta ibindi bihugu, bashobora guhitamo gufuta ibindi bihugu kubw'imvo runaka, mugabo agahitamo kubikora. Bwana Yesu asifiwe sana. Igihugu c'Uburusiya carahisemo gutera Ukraine. Murakurikirana amakuru murabizi. Umwaka hafi n'inusu urarangiye. Ingwano imaze umwaka urenga hafi imyaka 2. Je natangaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Nababwiye ni isi bandeko, isi dukunda harimo ibintu n'utundi tuntu kabisa. Je menyereye abantu bafeta anniversaire ya independence. Akantu karamartse cyane kugira umunsi mukuru w'umunsi mukuru wo kwikukira. Bwana Yesu asifiwe sana. Cyangwa umunsi mukuru ndi runaka, mbwa ukabona ku mateleviziyo y'isi yose ngo uno munsi ngo ni anniversaire ngo y'umwaka uheze Uburusiya buteye Ukraine. Anniversaire. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngo umwaka urakwiye Uburusiya buteye Ukraine. Uwo munsi wose ku masamirizi yose y'isi yose bavuga ngo uno munsi ni anniversaire, umwaka uraheze igihugu cy'Uburusiya giteye Ukraine. Anniversaire y'igihugu, umwaka uheze igihugu giteye ikindi. Umwaka wose. Ico gihe ngo ari mu kwa kabiri cyangwa mu kwa gatatu. Uno munsi tugeze mu 10. Tuko turaba mu myaka 2. Iyo ngwano nirahagara, iyo ngwano nirahera. Nibutse ikintu kimwe. Muri Ukraine ni igihugu nk'Uburundi, ni igihugu nk'Ubufaransa, ni igihugu kindi gihugu cyose. Muri Ukraine hari ababosi. Ava ko ingwano iba hari ababosi. Bubatse ibintu, bafise ibifaranga. Uno munsi hari bisagara muri Ukraine bitakibaho. Vyafuditse kwera amabombe, ari imbuga gusa. Kandi ivyo bisagara vyarimwe amazu, vyarimwe abantu bumva bari fier yo kuba ababosi, yo kuba barubatse, yo kuba bafise amashirahamwe. Uno munsi barihe? Uno munsi biriho ivyo bizu? Halo? Iyo niyo si turimo. Iyo niyo si dukunda uno munsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sindiko ndavuga politiki. Mweka ndabwire kano kantu. Turamenyereye intambara nk'izi yo zibaye, ONU irakorana ikavuga ngo reka dutabare igihugu catewe. Dushire abasoda dukingire abene gihugu bico gihugu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ivyo bintu nivyabaye muri Ukraine. Bafasha mu kinyegero. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchezo wa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sindiko ndavuga politiki, mbwa niko ndababwira isi turimo iyariyo. N'abayirongoye hari abantu beneyo bahisemo kwifata no kwikoza uko bashatse. Kandi abantu biragara nk'abatumvikana mugabo umugambi numwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Umwaka hafi imyaka 2 gahera. Igihugu kirakubita ikindi gikubitika. Bwana Yesu asifiwe sana. Iyo niyo si turimo. Vyabaye kuri Kenya, bishobora kuba ku Burundi, bishobora kuba kwindi gihugu, bishobora kuba kwindi gihugu. Vya bindi vyose umuntu aba yarahamye barayubakiyeko, uba warakoze ibishoboka vyose, bishoboka n'ibidashoboka, ibiri vyo n'ibitari vyo, kugira ngo bishikire uvyubake bigacika ubusa umusogondo. Bwana Yesu asifiwe sana. Uno munsi ikintu kiri ala une, ikintu kigezweho uno munsi, ingwano yo muri Israel na Palestine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bamwe bahagaza, abandi bahagaza, sinzi mwe aho muhagaza.
sinzi waba ushigikiye nawe udashigikiye. Bwana Yesu asifiwe sana. Niyo ngwano igezweho uno munsi, nivuga uno munsi ikiratera induru ku isi yose. Bwana Yesu asifiwe sana. Reka ndababwiye je aho mpagaze. Imana ishimwe cyane. Aho mpagaze jewe nuko uno munsi hari intsinzi ry'abantu muri bijya bihugu vyombi bibiri bariko barahahonera bataramenya Kristo. Vyombi bibiri, haba muri Israel canke muri Palestine. Kuko bose baragenewe, kuko bose agakiza ka Kristo, agakiza ka Yesu baragakeneye, bari bagashaka. Jewe uno munsi igiye gukora ibindi bintu vyose, ninje wi politike ndende y'ibihugu n'ibindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Jewe mbona abantu bariko barahonera batarakira umwami Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jewe mbona uno munsi abera bari muri bijya bihugu ko bariyo. Niwumve ngo ni muri Palestine, ngo ni ibihugu vy'Abarabu, hari abera, hari abizeye. Nta gihugu na kimwe kitari mwabizeye, nibazo baguhenda. Dushobora kuza ngaho nk'abafana gusa ngo bimeze gutya bimeze gutya. Ariko Bwana Yesu asifiwe sana, hajya muri Palestine hari abantu bizeye bariyo. Dukwiye gusengera. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibindi nababwiye, ibindi n'ibindi nyene. Ariko jewe mbona ico. Mbabajwe n'abantu bariko barahonera muri ibyo bihugu batarizera Kristo. Mbabajwe n'abantu bariko barahonera muri ziriya ntambara batarizera Kristo. Jewe ico mbona n'ugusengera abizeye Kristo muri ibyo bihugu ngo Imana ibakomeze muri ibyo bitoroshe bariko baracamo. Ikindi mbona, jewe mbona ko wa munsi urushirijeho kwegereza ko Kristo aza gutora ishengero. Haleluya. Haleluya. Tuve mu bufana bw'ibindi bintu, tuve mu bufana bw'abandi bantu bose. Ariko tugire ijisho ry'Imana. Tugire ijisho ry'Imana. Tugire umutwaro nk'Imana ifise, tugire umutwaro nk'uwo Kristo afise, tugire umwitwariko nk'uwo Kristo ashaka ko tugira vy'ukuri. Avuze no mu yandi ma situation yose atandukanye, haba no mu gihugu cacu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuba abafana b'ibindi bintu. Hakuba abafana b'ibindi bintu, imigambwe, ama ekipe, amoko, ibiki. Twebwe tugira ijisho nk'Imana. Kumenya Kristo no kumenyesha abandi. Point. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Principe yacu yo kubuzima, principe yacu y'ubuzima ibe kumenya Kristo no kumumenyesha abandi. Hirya y'ivyo ni mchezo wa ndani, hirya y'ivyo ni vyifuzo vy'isi gusa, hirya y'ivyo na makarata umugwanizi ariko arakina kugira ngo akomeze kuyovya abantu. Bwana Yesu asifiwe sana. Muri ziriya ntambara hari abana bapfa. Namye niyumvira kino kintu. Okay, umutama arashobora kuba yarasaziye muri ivyo bintu bapfa. Umujene arashobora kuba birimwo, umuntu akuze arashobora kuba birimwo muri ivyo bintu. Eske umwana muto, umubebe, imyaka 2, imyaka 3, haba ku mpande zose zibiri, eske ivyo bintu abafise kinabiziko? Kirabuza ko birirwa barahagura musaba kurikana amakuru mubibona. Batora kana jedere manakoro ya Mosozi siyamenya havuye. Urabona umwana yo kwamukura musi bavita gute ikizu ca bomotse ukura nk'umwana w'imyaka 2, imyaka 3. Uwo ivyo abanyepalestina n'abanyisraeli bapfa, uwo mwana babizi ntavyabazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kandi ivyo ni ku mpande zose, ivyo byose ni hose. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuve mu bikino umugwanizi adushiramo. Tuve mu bindi bikino byose umugwanizi adushiramo. Vy'amoko, vy'ibindi bintu vyose, vy'ubufana butafise ico bufashe, vy'amadini, vyo gushigikira kanaka, vyo gushigikira binaka na binaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Kristo aba ari warushirizaho kwamamara mu bugingo bwacu. Naco bitwaye, vyaracanganye, ariko niwagira iyo nzara n'inyota, niwakira uko gushaka, Imana ikirashira mu mitima yacu, niwakira uko gushaka, Imana ikirashira muri twebwe, Imana izokurongorera kuri vyo, muri vya bindi bintu vyinshi vyabaye melange, vyabaye potopoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariko ndakubwiye ngo niwatumbera Kristo, niwahanga amaso Kristo, azokurongorera muri biri vyo. Burya kenshi igituma twinyegeza n'inyuma y'ibitari ivyo, rimwe na rimwe hari igihe biba bihwanye n'ivyifuzo vyacu, vy'umubiri wacu n'amaso yacu. Ariko vy'ukuri, iyo twakiriye iyo ngabire, iyo wakiriye iyo ngabire yo kuva vy'ukuri ukeneye kucudika n'Imana, irakurongora, ikakurongorera mu biri vyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Nidukunda isi n'ibiri mu isi, birashoboka. Nababwiye n'umugera watunyoshe, n'umugera wanyosha abantu. Numva ntitunabikontorora, nitumenya naho vyaciye, nitumenya naho vyavuye, ariko Kristo ariho, Kristo ariho, Kristo ariho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ariho ngo atuvure, atuvane mu mutima, atuvane mu iyo migera, atuvane mu migera yose yo kuva dushaka kumatana n'ivyisi gihe cyose. Arakeneye kwidukuramwo kugira ngo adushiremwo ubuzima busagutse bwiwe. Haleluya. Naco bitwaye amazina bazokwita, naco bitwaye amazina bazokwita, ariko Bwana Yesu asifiwe sana. Abari ikirori c'isi, abamatanye n'isi, Imana yagiriye ubuntu ikarokora igakiza, ibishinga nayo birahari. Nubwo ukwigirisha wewe, nubwo jewe no kwigirisha, ibishinga nayo birahari. Kandi nubwo baravuga ngo, mu kindi baravuga ngo nudatunze urukwavu ngo arabona, urudatunze ikinka, udatunze inka arabona aho zituruka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nubwo ukwigirisha niki, ariko Bwana Yesu asifiwe sana. Twokwemeza nk'uko umuririmbyi nababwiye indirimbo wo mu Rwanda yaririmbye, twokwemeza ku isi ataciza itanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Twovyemeza. Ibishinga nahe birahari, ibishinga nahe biruzuye. Tijo sivyo? Fresher ufise uno munsi nizo wari ufise cagi. Muri Yesu ari fresher. Grand frère sivyo? Haleluya. Ibyaha birasazisha bene data. Papa. Ibyaha birasazisha. Kutagendera mu Mana biraruhisha. Kuba muri Kristo, Bwana Yesu asifiwe sana. Si yororo misi yose mu buryo bugaragara gutya. Turaca mu ntambara, turaca mu ngwano zitandukanye, ariko amahoro yo mu mutima bahari. Kandi burya icyo dukeneye nk'abana b'abantu n'amahoro yo mu mutima. Woba mu bitagenda, woba mu biguruka, woba mu nzahabu, atamahoro yo mu mutima ufise n'ubusa. Yesu icyaduha, Yesu icyadukorera n'amahoro yo mu mutima. Intambara zose wocamo, ibibazo byose wocamo, ufise amahoro yo mu mutima kandi ubicamwo uremye. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ibibazo ntibizohera. Gushika uvuye ku isi, gushika kisase kudutora ishengero, tuzokwamana ibibazo, tuzokwamana intambara, ariko Bwana Yesu asifiwe sana. Intsinzi ni kashi muri Kristo Yesu. Haleluya. 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 Bwana Yesu asifiwe sana.
nahisegenya niyagwi nk'ukuri gatwaza umuyaga uhuse bika zikwata conzoba kuko shizwe ku rutare ziritse umutima hera twete none isegenya niyagwa none isegenya niyagwa nk'ukuri gatwaza umuyaga uhuse bikasurirako nzikwata conzoba kuko shizwe ku rutare ziritse umutima heraca ninjiye ahera cane Yesu yaneguriye moranwa amazi meza isokidakama manuni yongimisi yose wa mutima w'Imana Haleluya. Haleluya. Imitima yacu yubakire ku rutare. Imiyaga yose yabayeho, imiyaga yose ihari, isegenya yose igiye kuza y'ubwoko bwose. Bwana Yesu asifiwe sana. Sindi umuhanuzi w'ibibi, ariko n'ukuri ibintu ntibigiye koroha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ibintu ntibigiye koroha, ariko Kristo yaranesheje. Bwana Yesu asifiwe sana. Abubakiye kuri Kristo, abizigiye Kristo, nibo bazokomeza guhagarara. Bwana Yesu asifiwe sana. Amazu yacu, ubugingo bwacu, imitima yacu, vyacu vyose tuvyubakire ku rutare. Bwana Yesu asifiwe sana. Imana ibahezagire. Katsoye Pasteur V yegera shima Imana turangiza. Mwenje wa bien sana. Reka ndabagore tuvyaguruke. Turagushima Data wa twese uri mu ijuru, Mana y'icubahiro, Mana y'ububasha. Tugushimiye ku ijambo ryawe twumvise, ijambo rizima ritwibutsa ivyizigiro bizima dufise byuko aha kw'isi atari wacu, umunsi umwe tuzotaha tukayivamwo, ko ivyizigiro vyacu bidakwiye guhagarara ku vy'isi, ko ivyizigiro vy'imitima yacu bitakwiye kubakira ku vyifuzo vy'umubiri, ku vyifuzo vy'amaso. Turagushimiye ko uri Imana nziza kandi uri Imana yo kwizegwa, uri Imana yo kwizigirwa. Ijambo ryawe ni rizima, buri gihe ridukumbuza iwacu, twibuka ko aha kw'isi atari iwacu, turi mu rugendo kandi umunsi umwe tuzotaha iwacu. Reka udukomereze muri uru rugendo. Mwami Yesu Kristo, Paulo yarandikiye abi Filipi ngo Mwami Yesu Kristo ngo arabinginga kugira ngo bashishikare gushitsa agakiza, ivy'agakiza kabo, ngo bahinda agashitsi bubaha Imana bagutinya wewe Mwami Yesu. Niko ko waraducunguye, uducunguza amaraso y'igiciro, waradukijije, uduhereza agakiza k'ubuntu. Ntaco twari dufise dutanga, nta nico twatanze kugira ngo tugahabwe, ariko ijambo ryawe ritubwira ngo dutravaye notre salut,
ngo dufrutifie mwami Yesu Kristo, dusaruze mwami Yesu agakiza waduhereye ubuntu, kavyarira imbuto nziza iyi si, kubera iyi si ikeneye abantu bazima, iyi si ikeneye umuco, iyi si ikeneye ivyamwa, iyi si ikeneye mwami Yesu ubuzima bunyuranye n'ubwo babonamwo, iyi si ikeneye mwami Yesu Kristo ivyizigiro bibibutsa yuko uriho kandi ari we wayiremye. Iyi si ikeneye abantu bagushingira intaye, bagahagarara bakaguhagararira mwami Yesu Kristo, bakavuga ivyawe kandi ubuzima bwabo bugashishikara kwerekana mwami Yesu Kristo icuri, ubuzima bwabo bukarushirizaho guhishura bwa buzima bwawe bwatumye uza ngaha kw'isi, kugira ngo mu rupfu rwawe tubuhabwe tuburonke. Reka ushishikare guhindura ubuzima bwacu, dushishikare gushushanwa na ya shusho ariyo wewe mwami Yesu Kristo. Tugende turahinduka, tugende turahinduka, ubuzima bwacu buhindurwe na mwemu wawe, buhindurwe n'ijambo. Mwemu ndiwe jambo, ijambo ryawe rishishikare guhindura ubuzima bwacu, udushoboze gushishikara mwami Yesu Kristo twitwararika gushira mu ngiro ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe niryo buzima, ijambo ryawe niryo bugingo, ijambo ryawe mwami Yesu ngo ni inkota, ijambo ryawe ngo ni umuriro, ijambo ryawe ngo ni inyundo. Mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, iyi si irakeneye umuco, iyi si irakeneye mwami Yesu uburyohe bw'ubuzima nyabwo butava ku kintu na kimwe gifatika kigaragara. Reka rero mwami Yesu Kristo ubuzima bwacu bugaragarire benshi, bureshe benshi mwami Yesu bakumenye biciye muri twebwe. Iri jambo ryawe twumva, iri jambo ryawe twumvise uyu munsi risubire kandi riturememo ibindi vyizigiro bishasha. Bari bacitse intege, abahora biyumvira ngo ejo bigiye kugenda gute, bibuke kwa kw'isi atari wabo, bibuke yuko ari gisagara ciza kirengeye mwami Yesu ubwiza bw'ibi bisagara byose tubona tubikiwe, kandi mwami Yesu cyateguwe nawe. Turagushimiye rero, ugendane n'umuntu wese, reka ubushobozi bwa mwemu wawe bushishikare mwami Yesu gushimangira iri jambo ryawe twumvise, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, maze ubuntu bwawe n'amahoro yawe n'ubushobozi bwawe bishishikare kuba no gushibamira no gutsimbatara mu mitima yacu. Icubahiro, inganje, gushimwa no gushigwa hejuru bikomeze kuba ivy'iwawe ubu n'imyaka yose, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisenze twizeye, amen.